nyakubahwa Pasiteri Umunyamabanga Mukuru w'Ishirahamwe ry'Amashengero ya Pantekote mu Burundi CPBU, ndabaramukije niyo nizigiye Salvatore kandi ndaramukije amahoro y'Imana abariko baratwumviriza bose kuri radio ubutumwa bw'amahoro aganza imitima yabo bose. Buri mwaka hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, igenekerezo rya 8 Ntwarante. Mwobarira abakurikirana ibiganiro vya radio ubutumwa bw'amahoro uruhara rw'umuntu Imana yaremye, na cyane dufatiye ku mukenyezi mu iterambere rirama kuri ubwiwe, mu muryango ndetse no mu kibano. Ego twabanza gushima yuko abarongoye inzego z'igihugu n'abarongoye inzego mpuzamakungu umure mu ishirahamwe mpuzamakungu niko bicaye hamwe bakabona yuko ari vyiza ko umukenyezi wa mukenyezi wa wundi atuvyara wa wundi atanga ubuzima ko yoronka umunsi wamuhariwe, ariko twe ntitwoca tuvuga nk'abakorera Imana canke nk'abakozi b'Imana muri rusange yuko uwo munsi mukuru ari uwo wonyene. Twari dukwiye kubibamwo imisi yose uwo munsi mukuru w'umukenyezi ukamaho mu miryango, mu bikorwa, umukenyezi akumva ko afise ikibanza kimukwiye. Uwo mukenyezi rero nk'uko mubivuze afise ikibanza kinini mu iterambere ry'igihugu, kuko murabizi yuko umukenyezi tumwita nyinarugo, niwe aheza akibaruka abana, niwe kandi nkingi y'iterambere mu muryango wiwe. Murabizi yuko abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi nibo bagize mbere n'igice kinini ugereranije n'abagabo. Abo rero nibo usanga ibikorwa bituma ingo n'imiryango bitera imbere kenshi aribo babikora. Ego vyaba bijanye n'uburimyi n'ubworozi, mu kibano nibo tubona baza imbere nk'ibice binini yakwijana ugereranije n'abandi bantu. None rero muca mwumva ko uruhara rw'umukenyezi ntirugarukira mu gutanga ubuzima mu kwibaruka abana, ariko turabona ko ari inkingi mu muryango no mu iterambere ry'igihugu. Mubwira abakurikirana ibiganiro vya radio ubutumwa bw'amahoro n'imbuga ngurukanabumenyi za radio ubutumwa bw'amahoro akamaro k'ubuhinga bwa none n'iterambere ry'umukenyezi. Umukenyezi rero mu iterambere rya none ntategerezwa gusigara inyuma na gatoya, ntategerezwa gusigara inyuma kuko nkuko nabibabwiye igihe umukenyezi ari wafise ico kibanza kininiya mu iterambere nk'ubu ivy'ubuhinga bwa none tubigereranya n'ibikoresho bituma dushika ku iterambere ryihuta kandi rirama. Uyu mukenyezi rero nawe ni vyiza ko adasigara inyuma, akabimenya ubuhinga ngurukana bumenyi akabukoresha, akumva ko yagukiwe mu gutuma tumanako amakuru, mu kumenya inyigisho izi neza ziciye ku buhinga ngurukana bumenyi, mu gukoresha mbere n'ivyo bikoresho vy'ubuhinga bwa none. Aho rero ntitwogarukiriza gusa, dutegerezwa kwiyumvira mbega uwo mukenyezi arashikiraho ubwo buhinga bwa none, abushikiriye ku rugero rungana gute. Turabona ko hakiri agahaze, ariko vy'ukuri ni vyiza ko no muri ico gisata abakenyezi boshigwa imbere cane. Mu Burundi mu mico ya kahise harimwo aho usanga hariho ukuntu umwana w'umukobwa canke abakenyezi batafatwa nk'abantu bafise akamaro, bavuga ngo nta mashuri y'umukobwa, umukobwa si umwana, n'ibindi bisa n'ivyo vyasa n'ibibasubiza inyuma. Mbega ivyo vyoba vyarashoboye kugira intambamyi mu iterambere ku bakenyezi ubwabo no mu kibano? Ivyo nta gaseseshwa rumuri, nta no gukekanya na gatoya ko bigira ingaruka mbi ku iterambere mu kibano no mu gihugu. Mu bisanzwe iterambere ridakumira ritegerezwa guhera nyene kw'abo bakenyezi. Mu gihe bamaze kwitwa ngo n'abanyarugo, nta mashuri yabo, kandi tuzi ko bashoboye no mu bwirizwa shingiro birimwo ry'igihugu cy'u Burundi. Eka mbere natwe ubwacu turazi ko indero dufise canke ico umuntu ashobora gushika ko mu buzima akigirwa n'umuvyeyi wiwe, cane cane umukenyezi nyina wiwe. None rero ruhara rw'iterambere mu iterambere rirama
umukenyezi atabayemo cyangwa agakumirwa biragira icyo twakwita impact mu gifaransa cyangwa inkurikizi mbi ku ngo n'imiryango. Byo turabibona mu kibano. Dukeneye iterambere rirama, umukenyezi nahabwa ikibanza gikwiye, ariko nawe nyene ubwiwe yiyumve ko ashoboye. Ivyo rero turabibona no mu ijambo ry'Imana. Mbere twakurikiza ijambo ry'Imana niho mbere byo nagenda neza cyane. Murazi ko umwami wacu Yesu Kristo igihe cyose yaganiriye n'abakenyezi, cyane no mu gihe batahabwa agateka, batumvirizwa, batari bafite ijambo, ariko we wabashikiriye akababwira ngo humura nyina wanje, Imana yagukunda, niwe yatwubereye akarorero mu guhumuriza abakenyezi no mu kubumviriza no kubaha umwanya no mu kubahumuriza. Natwe twakora gutyo tukigana umwami wacu Yesu Kristo. Dufatiye kuri abantu bagifise imico yuko birashoboka mu kibano ihinduka rirateba, araho usanga hari abagifise imico nk'iyo yo gutitura abakenyezi canke abigeme no kwibaza ko baba bari inyuma. Impanuro mubaha kugira ngo baze bamenye yuko nkuko mwatanguye mutubwira umukenyezi ari inkingi mu muryango ndetse no mu gihugu mu iterambere. Yego, bwa mbere ho muri rusangi twobwira abantu batwumviriza ko uyu muco wo gutiturana canke kudahereza agateka abandi, kutiyumvira ku bandi canke kuhonyanga agateka k'abandi, ivyo ntibijanye n'imico y'abakristo, ko twebwe dukora ishirahamwe ry'abakristo, ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi. Ivyo rero mu byo twigisha biri kure nk'ukwezi. Turabibuza abantu, kirazira gukengerana, Imana yacu ntikengerana, kandi kiranazira ko umuntu yohonyanga agateka k'abandi. Ivyo ntibijanye n'ijambo ry'Imana gatoya. Umuntu ashira imbere mugenzi we. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo kuvyicubahiro umuntu ashira imbere wundi. Aho niho abantu bashobora kubahana bagakoreranirana nk'uko umwami Yesu yabitweretse. Mukoza mbere ibirenge by'intumwa, byumvikana ko we hagati muri we yaboneka ko ari umwigisha, nabo bakaba bigishwa, ariko niwe yaberetse akarorero mu kubashira hejuru, aboza ibirenge, acabaha akarorero keza, ababwira ati namwe muragira gutya nyene. Ivyo rero biratugora mu kubaho kwa misi yose. Umuntu muri kamere kiwe arikunda, murabizi mwese, ariko ijambo ry'Imana rirahindura umuntu agakunda abandi kandi akabubaha, akabashira imbere. Abo bantu rero bagifata n'abo bakenyezi, bakigwana, ugasanga umukenyezi aracakwitwa muhira, ugasanga aracyaturubikwa, ugasanga ntakimenya ibi na biriya, nta burenganzira bifise ko, mbere n'abanyeshengero bakeya, twibaze ko ari bake bo batarashika kuri ico kintu. Batwumve vy'ukuri n'igihe cyo guhinduka. Nitwashira imbere abakenyezi tukabaha ikibanza kibakwiriye, tukabubahiriza, bizotugirira inyungu twese, kuko umukenyezi niwe mama w'umuntu, niwe yatumye Imana yaciye ko kugira ngo y'amezi 9 ahetse wa mugabo nyumva wavyawe nawe n'umukenyezi, amezi 9 yakuvyaye, urabona izuba, arakonsa, arakurera, araguheka, arakwigisha, akugira uko nyenuri. Umukenyezi rero afise ikibanza kinini. Aho rero nituba tuvuze ngo umukenyezi batwumve nabo, hari abantu baca basigura ibintu ku bitari. Agateka twebwe tuvuga n'agateka ka Bibiliya nako kubaha Imana twese hamwe, abagabo bagakunda abagore babo, hanyuma abagore nabo bakubaha abagabo babo. Ivyo bica bigenda neza, no gukorerana, no gushirana imbere, no gufashanya. Nitwovuga ngo n'umukenyezi wenyene ni magiriranire, ariko turahanuye abantu bene abo bavyumve ko ijambo ry'Imana ribibuza, kandi ko ubutumwa bwiza twakiriye, ijambo ry'Imana rizocira urubanza umuntu wari we wese. Kirazira gufata nabi umukenyezi. Ijambo mu kwifuriza umukenyezi ku munsi mukuru mpuzamakungu usanzwe waramuhariwe, ijambo mu kwifuriza umukenyezi. Ijambo no bifuriza n'ijambo ry'Imana nubaha. Urukundo Imana yakunze abari mu isi kwaragaragaye ku bantu bose, na cyane cyane mu bakenyezi. Kujya Yesu yahubahumuriza kavuga ati humuranye n'abandi, niko nanjye ndabahumurije, nimuhumure gose, mufise ikibanza Imana yabahaye, ntawe uzokibaka. Satani ntabatera ubwoba ngo ntimushoboye, ngo mutangure kwiyumvira ibintu vyo gutata mu ngo, ngo muriko murondera agateka. Agateka Imana yarakabahaye kuva kera. Nimwubaha Imana, hanyuma nimwubaha Imana mugakora ivyo Imana igomba,
agateka muzoba mugafise kandi muzokoresha ivy'ubuhizi. Ico noba bipfuriza nibarabe babakozi b'Imana b'abafasoni babaye abahizi mu kwizera, bahere kuri ba nyogokuru hariya kera ba Sara, barabe ngene bari bameze, barabe bariya abakenyezi ba Debora ngene barongora neza, amavuga abakenyezi batandukanye bo mw'ishengero bo mu gihugu bafise amabango, kuko turazi ko Imana yabateye iteka. Nibakore badakoreye mu cyo twita mu Gifaransa complexe, ariko bakoreye mu rukundo rw'Imana, atakuvuga ngo yakora kugira ngo yerekane ko afise agateka aragasanganya. Abakenyezi rero turabifurije umunsi mukuru mwiza, ariko bagire gute bubaha Imana, bashishikare ahubwo nabo kumenya ko ikibanza Imana yabahaye mu isi ari kibanza gikomeye citeka, nabo iryo bango canke iryo banga ryo kwitwa umukenyezi, kwitwa inarugo, bari bangira ingata bamenya yuko ari igikorwa gihambaye c'Imana bazotegerezwa kubazwa nibashika. Nabo barafise ivyo bazobazwa binini cane, ingene bitwararitse ingo n'imiryango, ingene uruhara rwabo barushize mu ngiro, n'ingene bashoboye guteza imbere ingo n'imiryango, abana babo, abashinga naye babo, abagabo babo, abanega babo, habeho vy'ukuri impundu no kubahana mu ngo n'imiryango. Kuko ibi vyerekeranye n'umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi, twebwe mw'ishengero tuvuga tuti nihakoreke kirya nyene Bibiliya ivuga, kuko nico kizoguma kiganza vyose. Turabipfurije rero umunsi mukuru mwiza, aho muri mwese mugira amahoro, mugire umunezero, ariko kandi mugume mwibuka ko iryo banga mufise rihambaye cane, twategerezwa kwitahura twese, ko kandi twategerezwa natwebwe twese kuryubaha no kuryubahiriza. Murakoze. Reka tubashimire kwiganira utazi kuri radio Ubutumwa bw'Amahoro. Nije ndabashimiye cyane, nongeye kukengurukira n'abariko barakurikirana iradio Ubutumwa bw'Amahoro, nanone bashishikare no kuyumviriza no kwikundisha n'abandi n'ibiganiro bica kuri iyo. Murakoze.